Tongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu, kubashishikara kubana natwe, bashishikara gukurikirana ivyigwa muri rwa rukurikirana rw'ivyigwa bifiswe umutwe w'amajambo mukuru uvuga ngo Bibiliya irisobanuye. Turanezerererwa kubana namwe bagenzi igihe dusabikanya amajambo y'ubugingo, igihe tutaratangura ikigwa cyacu dusenga Imana. Mana yacu urakoze kubera ko utwongeye kandi kaje kugira ngo twumve icyo tuyagira biciye mu ijambo ryawe. Mwami ndagusaba ngo mpemu wawe yere yabanye n'umwanditsi abane natwe igihe twiga amajambo ayadutahuze kugira ngo tubeho dufite ubugingo muri twebwe mu izina rya Yesu. Bagenzi turabandanije n'ikigwa kigira kabiri, twarangije ikigwa cya mbere tubona ukuntu ibintu byatakaje urutonde mu itongo rya Edeni. Imana yaremye ibintu byiza ariko iza kubiremera kwisira icyaha. Turabonye rero ukuntu icyaha cyatumye ibintu bitakaza urutonde. Uyu munsi turagomba dusubiramo gato twibukanye mu rwirema ibyiza Imana yaremye kuri isi yacu. Ku munsi wa mbere turabona Imana irema umuco, kubera ko ari Imana ikorera mu muco ngo buragoroba buraca uwo umunsi wa mbere. Hama umunsi ugira kabiri Imana irema itazanure, yatandukanije amazi yo hasi hamwe nayo hejuru. Amazi yo hasi kugira ngo hashobore kuboneka iki kirere mubona twita ijuru gushika ku bicu aho amaso yacu ashobora kugera. Ku munsi ugira gatatu Imana itandukanya amazi yo hasi, ikoraniro ry'amazi giti kiyaga, hama hasigaye ihita isi imusozi. Maze iravuga ngo ntihasegenyuke ibimera by'uburyo bwinshi. Ibyo bimera harimo ibyo dushobora gufungura, harimo n'ibindi tudashobora gufungura. N'ibyo dushobora gufungura yemwe harimo amavoka, harimo mandarine, harimo imicungwe, harimo imisoma, harimo irengarenga, harimo amashu, brokoli, imboga z'ubwoko bwinshi. Ariko kandi hari n'ibindi tudafungura ariko igihe bihari bituma turonka akayaga keza. Ibyo bintu Imana ibyitegereje ibona ko ari byiza. Buragoroba buraca uwo n'umunsi ugira gatatu. Bagenzi tugeze ku munsi ugira kane, Imana mu rukundo rwayo no mu buhambazi bwayo yari yarabonye ko umuntu azokora akaruha, maze ituremera ibyaka by'uburyo butatu dukenera mu buzima bwacu. Icyaka gikuru cyaka ku murango cyitwa izuba, hamwe n'ibyaka bito bito bibiri byaka mu ijoro. Igihe izuba rikurasiye mu gitondo wame ushima Imana ati Mana warakoze baturemeye izuba kugira ngo ridususurutse. Kandi n'igihe witegereje mu ijoro ukabona ukwezi n'inyenyeri byakira hejuru mu kirere, shimira Imana, rangamiza mu ijoro ushima Imana yaturemeye ibyo byaka kubw'urukundo rwayo. Uwo wari umunsi ugira kane, Imana ibyitegereje ibona ni byiza. Buragoroba buraca uwo n'umunsi bagenzi ugira kane. Hama tugeze ku munsi ugira gatanu, Imana iravuga ngo mu kirere cy'ijuru ntihasegenyuke ibiguruka. Biri ubwoko bwinshi bagenzi, hari inyoni z'ubwoko bwinshi. Izo umaze kubona nizo utarabona zasegenyutse ziguruka mu kirere zerekana icyubahiro cy'Imana. Mu kiyaga hasegenyuka ibiri n'ubugingo. Imana irema ibifi binini binini, bya bifi bitwa barene bishobora kumira abantu. Ibyo byose biriho kugira ngo byerekane icyubahiro n'ubuhambazi bw'Imana. Ibyo byose Imana ibyitegereje irabona ko ari byiza. Buragoroba buraca uwo n'umunsi ugira gatanu. Hama Imana igeze ku munsi bagenzi ugira gatandatu, irema ibikoko by'imigenza minini minini. Muri byo harimo intare, harimo ingwe, harimo inzovu. Ibyo byose Imana yaremye ku munsi ugira gatandatu. Kuri uwo munsi ibyo byose mubona Imana ntiyahereje aho gusa. Ku munsi ugira gatandatu ugeze mu itanguriro igice cya mbere umurongo wa 26, Imana iravuga ngo tureme. Muri bwa butatu bwayo iravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, aganze amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ibyikwega byose bigendagenda bikwega inda hasi. Bagenzi ndagomba mwumve ubuhambazi n'icyubahiro Imana yahaye umuntu yaremye. Umuntu aje kuremwa, Imana yaheje kurema ibintu byose, ariko Imana kugira ngo nawe imuzeze ibikogwa mu gikogwa kirema iravuga ngo tureme umuntu. Imana bagenzi yuzuye urukundo kandi ntago yikunda, iragomba yuko ibyo ikora ibikorana n'abantu. Kubw'ibyo iravuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Ndagomba ndabereke bagenzi yuko icyaha cyishe ibintu kuva mu itanguriro, kuko
twaremwe mu ishusho y'Imana, ariko bagenzi icyaha kiratwonona kidusiga ahantu habi cyane. Ni nayo mpamvu dukwiye kurondera gusubirana ishusho yacu, kandi Imana mu rugamba rwayo ari nago rwatumye itanga umwana wayo kinege kugira ngo ubuzomwizera ntazapfe rubi. Nuko igomba gusubiza umuntu itoto, imusubiza uko yari ameze mu itongo ryande rya Edeni. Bagenzi, hari ico muhishiwe mu vyigwa tuzobananya kwiga, tuzoraba naho ibintu byataye urutonde mu ntango, ariko Imana izobisubiza urutonde. Imana yacagwa icubahiro. Tugaruke rero mu itanguriro, Imana ivuga ngo tureme umuntu aganze ibintu byose. Imana iri mu muntu, yagije kumurema imwita Adamu. Uyu muntu amaze kubaho, Imana imwereka yuko ategereza kuganza ibintu byose biri mu isi. Ibyo Imana yari yaremye ihamagarira Adamu kugira ngo abyite amazina. Adamu akavuga ngo we witwa imbwa, ikabirarenganye; we witwa inka, ikabirarenganye; we witwa intare. Nimwumve ubu bubasha Imana ihaye umuntu bwo gufata ikibanza nawo muntu wirema, kugira ngo umuntu nawe agire icyo akoze, ntabe umuntu w'umunebwe. Bagenzi, ntago Imana ikunda ibinebwe. Adamu arita amazina, we witwa inka, we witwa intama, witwa ingurube, witwa imbwa, witwa imbeba. Ibyo byose Adamu abyita amazina. Ariko ari gitangaje, Adamu igikoko cyose yita izina yabona kijanye na kigenzi cyacu. Adamu aza kwisanga bagenzi ari we wenyene mu itongo rya Edeni. Imana ati Adamu, nabonye icyo kenye mugenzi. Imana ibirasinzirije Adamu, iramusinziriza bagenzi. Hama imaze kumusinziriza, imukuramwo urubavu rwiza, irumuremeramwo umugore. Bagenzi, Adamu yikanguye asanga ibintu bitangaje cyane. Hari kiremwe yasanze yikanguye atari yabonye igihe yita amazina ibindi biremwa byose. Kandi nagomba mutahura iki, ntago Imana yari yashije Eva kugira ngo ize kumwereka Adamu nka surprise. Oya, yaramusinzirije. Bagenzi, nagira nababwire, hari biremwa byavuye mu bindi. Adamu yarasinzirijwe, Imana imukuramo urubavu, irumuremeramwo umugore wiwe yitwa Eva. Hari ikintu gitangaje tubona mu itanguriro gice cya 2 bagenzi, umurongo wa 21. Maze Uhoraho Imana asinziriza uwo muntu butikoma, arasinzira, amukuramo urubavu rumwe, ahomeka inyama mu gishingo cyago. Umurongo wa 22. Ubwo rubavu Uhoraho Imana akuye muri uwo muntu, arukuramwo umugore, amuzanira uwo muntu. Maze uwo muntu aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanje, n'akara ko mu mara yanje, azokwitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azosiga se na nyina, akabana n'umugore wiwe, akaramata, bakaba umubiri umwe. 25. Kandi uwo mugabo n'umugore wiwe bombi bagenda menja, ariko ntibyabatera isoni. Hari ikintu gitangaje bagenzi nagira mubone muri iyi mirongo duhejeje gusoma. Adamu arasinzirijwe, urubavu ruragiye, rukuwemo ikiremwa cyiza cyitwa Eva. Imana ikanguye Adamu, imuzanira Eva. Bagenzi, nagira ndabereka ikintu gitangaje tubona hano mu itanguriro 2 umurongo wa 23. Adamu yikanguye, abonye iki kiremwa cyiza. Nta namwe Bibiliya tubwira ngo Adamu yarigishijwe amajambo yavuze, ariko nimurabe iyi ndirimbo y'urukundo yaririmbwe na sokuruza mukuru wacu Adamu. Adamu araririmba indirimbo y'urukundo idasanzwe bagenzi. Aravuga ngo uyu ni igufa ryo mu magufa yanje, n'akara ko mu mara yanje, azokwitwa umugore kuko yakuye umugabo. Bagenzi, iyi ndirimbo ni indirimbo ya mbere iririmbwe mu itongo rya Edeni y'urukundo. Adamu aririmbiye Eva. Ibi biremwa bizana umunezero. Ni nayo mpamvu bagenzi, kububatsi bakurikirana ibyuga byacu, tubasaba ngo mukunde abagore banyu, kuko Adamu nta muntu yamwigishije, ariko akibona Eva yaravuze ngo uyu yavuye muri jewe. Yarabimenye ko yavuye muri we, kuko hari ico yumvise muri we. Adamu aramenya ngo uyu ni jewe, nigwije. Aravuga ngo ni igufa ryo mu magufa yanje, n'akara ko mu mara yanje. Iyi ndirimbo bagenzi ntaho Adamu yayigiye, ariko muri we yaramuvyutsemwo kubw'urukundo rwinshi yarabonye muri iki kiremwa cuzuye igikundiro cyiza cyane kinejeje. Abagabo mutwumviriza muri ibi byigwa byacu, turabinginga bagenzi, mukunda abagore banyu, kuko abagore banyu ni mwebwe mwigwije, n'ishusho yanyu, n'akara ko mu mara yanyu, n'igufa ryo mu magufa yanyu. Bakwiye guhabwa agaciro, bakwiye gukundwa.
Adamu amaze guhabwa uyu mugore wiwe bagenzi itongo rya Edeni, indwi y'irema rero iruzura. Iyi ndwi y'irema rero ibintu byose birakwiye. Imana yavuze mu 46 aganze ibiri mu isi byose, ibiguruka mu kirere, ibitungano, ibikwegenda hasi, byose abiganze. Kandi ntazobiganza wenyene, azobiganza ari kumwe n'umugore w'Imana yamuremeye, bategeke ibiri mu itongo rya Edeni babiganze. Nani majambo umuntu rero arahegejwe kuremwa mu minsi 6. Arahejeje kuremwa, Imana yamushiriyeho ijya azofungura. Tugira turabe mu itanguriro rimwe umurongo wa 29. Harasomeka ngo Imana irababwira ati ndabahaye ibyasi byose bya mutubuto biri ku isi yose, n'igiti cyose cyama ibyamwa biri mu imbuto zabyo bibabere ibyo kurya byanyu. 30 kandi ibikoko byo mu isi byose n'ibyikwega hasi byose biri mu bugingo mbihaye ibyatsi bitotahaye byose ngo bibe ibyo kurya byabyo biba kuno. Nuko Imana yihweza ibyaremwe byose kandi byari byiza cyane, buragoroba buraca uwo n'umunsi ugira 6. Bagenzi, amategeko ya mbere aratanzwe mu itongo rya Edeni. Adamu arahawe ibiti byose biri mu tubuto kugira ngo bimubere ifungurwa. Ibikoko nabyo birahawe ibyatsi, ibimera abe ari byo bifungura. Bisigura ngo mu itongo mu ndwi ya mbere y'irema umuntu yarahawe urutonde rw'ibyo afungura. Ibikoko birahaga urutonde rw'ibyo bifungura. Ibintu byose bagenzi biri ku rutonde rwiza. Bisigura ngo isi yavuye mu biganza by'Imana yari igororoka, kandi n'ibintu byose byari bifise urutonde bigira ko mu itongo rya Edeni nta kintu na kimwe cyari kibuze urutonde kigira ko. Igiti gihungabanye mu cyubahiro cyacu cyahesha Imana icyubahiro, igikoko cyarahesha Imana icyubahiro mu rutonde rwacu, n'umuntu yarahesha Imana icyubahiro mu rutonde rwiwe. Kandi mu itongo rya Edeni nta kurenga akarimbi, umuntu wese yarafise akarimbi kiwe, kandi ibiremwa byose bagenzi byarubahana. Imana itanguye guha umuntu ibikorwa ajejwe. Nani majambo abazezwa bintu ba mbere babayeho mu isi ni Adamu na Eva. Abandi bose twaratijwe iby'Imana yaremye, kandi n'ababyeyi bacu ba mbere barabitijwe, ariko nibo babishinzwe. Bisigura ngo ababakomotse ko bitwa yuko twatijwe ibyo bahawe. Nayo mpamvu bagenzi igihe turi mu isi tumenye ko ibyo dufise byose n'ibyo dutunze ari iby'Imana, tuyihe icyubahiro. Ntukabyiganzemwo, ntukabikengeremwo abandi, ariko uce bugufi wubaha Imana yo mu ijuru bigutije, kuko igihe runaka irabyisubiza. Kubw'ibyo rero tudacanamwo cyangwa tugiranire nabi kubyo twatijwe atari byacu. Hama turagiye kurangiza icigwa mu kuraba ukuntu indwi ya mbere yapfunyitswe kugira ngo yitwe indwi ihuje n'iminsi indwi. Imana Yezu umunsi ugira indwi, itangura igice cya 2 umurongo wa mbere gushika ku wa 3. Ijuru n'isi binonosogwa kuremwa, bane birimo byose byisinzi. Ku munsi ugira indwi Imana inonosora ibikorwa byose ibyo yakoze, iruka ku munsi ugira indwi ibikorwa byayo byose yakoze. Nuko Imana ihezagira uwo munsi w'indwi iraweza, kuko ari Imana yaruhukiye ko ibikorwa byayo byose ibyo yaremye kandi yakoze. Bagenzi, mu kuzuza indwi y'irema Imana inonosora ibikorwa byayo byose. Kuri uyu munsi ugira indwi yakoze ibintu bitatu. Imana ku munsi ugira indwi yararuhutse, hama irahezagira uwo munsi ugira indwi, hama iraweza. Suko iyindi minsi vumwe ariko kandi ntanahezagiwe, suko ku yindi minsi Imana itagomba kuruhuka, ariko yarakoze, ariko itoranya umunsi ugira indwi. Yawutoranije ku bubasha bwayo n'icyubahiro cyayo n'ubugombe bwayo, kuko yabigombye. Itoranya umunsi ugira indwi, iraruhuka, irawuhezagira, hama iraweza. Haleluya. Bagenzi, turakwiye kurondera umunsi ugira indwi turuhuke kugira ngo duhezagirwe kandi twezwe, ukaba bikoze babahuje n'ubugombe bw'Imana. Ngiyi indwi ya mbere y'irema iraheze, iheze Adamu na Eva baremwe, kandi iheze bashiriweho ibizobatunga.
ibyo bazofungura n'ibizobatunga batabifunguye biri kure, kugira ngo bitume ubuzima bwabo bumererwa neza. Kandi Imana irangije ibahaye ikiruhuko cyitwa umunsi ugira indwi, kugira ngo baruhuke babonane nayo, hama ibahezagire yongere ibeze. Imana yacu ihabwa icubahiro kuko yadukunze urukundo rutangaje. Rero bagenzi, ikigo cyacu kirangiriye hano. Imana ibahezagire igihe mubana gukurikirana ibyigwa byacu n'urutonde rw'ibyigwa tuzobananya twigira hamwe mu izina rya Yesu. Urakoze Mana yacu ku kanya keza utwongeye kugira ngo twigire hamwe amajambo yawe. Urakoze wadukunze urukundo rutangaje ukaturemera mu isi nziza, kubwo washaka kutubana nawe. Naho isi yoroneka kubera icyaha, turazi yuko ibintu bizosubiza urutonde, twongere tube mu munezero wari watwifurije. Uduhe inkomezi zo kumva ijambo ryawe no gukomerezwa muri ryo mu izina rya Yesu. Mushishikare gufyonda subscribe kugira ngo ibyigwa mushishikare kubihabwa, gutyo n'ibindi byigwa bikurikira muzoshishikare kubihabwa mu izina rya Yesu. Amen.